bashikirize update canke aho ibikgwa byo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura canke Buja City Plaza aho bigeze. Rero umugambi wa Buja City Plaza umeze neza cyane, ugeze ahantu heza cyane. Aha twababwira ko nkuko mwabibonye kuva no mu ntango twara viability ikibanza, twarateguye neza ikibanza. Ubu hageze rero yuko tugira dutangure faze ya mbere. Mwibuke neza ko leta yari yaduhaye amasezerano ya mbere yo kugira dutegura ikibanza, twongere twerekane ko tubishoboye mu buryo bwa tekinike kandi tubishoboye mu buryo bwo kwegeranya amafaranga yo kubikora. Rero icyo gihe twarakizeho ikigega c'abarundi twese twise One Africa Investment Fund, kandi icyo kigega kibandanya cyuguruye kugeza iyi saha, abifuza babandanya bashyiramo imitahe yabo. Rero icyo kigega tufise umunezero udasanzwe kuko giheruka kwemegwa n'amategeko jejwe ibigega novuga ati uburenganzira butangwa n'igisata kijejwe kugwa gukingira imitahe y'abanyamitahe bita IRMC, Autorité de marché Autorité de régulation du marché des capitaux. Rero duheruka kuronka uruhusha, Imana ishimwe cyane. Twararose n'uruhusha rwishira hamwe rijejwe kugera ayo mafaranga, kugera ico kigega ariyo bita African Dream Assets, nayo yararose uruhusha. Rero Imana ishimwe cyane kuri ico cyambere. Tugarutse rero kuri Buja City Plaza, inyuma y'ivyo byose leta yari yabanje duha amezi 6. Rero amezi 5 aheze twari twamaze kuyemeza, yari yamaze kwemera. Hanyuma icyo gihe tuca turaronka uruhusha kwigenekerezo ya 26 ruhuhuma 2025 rutanzwe n'inama shikiranganje yagizwe n'umukuru w'igihugu. Iyo nama shikiranganje ikaba yaraduhaye uruhusha rwo gutangura kubaka faze ya mbere. Mugabe iyo nama shikiranganje cisaba ko tugiranira amasezerano ya kabiri n'ubushikiranganje bijejwe, aha twovuga ubushikiranganje bujejwe inyubako. Ayo masezerano rero turamaze ikiringo gishika ukwezi turiko turayanegosia, kuko n'amasezerano ari mu kintu bita PPP, partenariat ya private public. Mu bisanzwe muribuka ko turiko turashikiriza igisabo cyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, n'umukuru w'igihugu yarabivuze ko bizokogwa mu bwoko bwo mu masezerano bita PPP. Rero tumaze ukwezi kose turiko turabinegosia n'ubwo bushikiranganje bivuye ku ruhusha rwatanzwe n'inama shikiranganje yagizwe. Hanyuma ubushikiranganje bw'inyubako twari kumwe nabo muri ARCP bajejwe kuraba amakontra ya PPP ko yubatse neza, ko aba investisseurs bariko barubahirizwa, ko leta iriko irubahirizwa. Ico gihe twari kumwe nabo muri OBR, twongera tuba kumwe nabo muri ADB, ishirahamwe rijejwe korohereza abanyamitahe. Rero ubu icyo gikorwa cyo kubaka ayo masezerano duherutse kugiheza, nta mwanya munini waciye, araciye nk'indwi imwe duhejeje. Ubu rero bica bisubira mu maboko y'abashefu, aha twavuga muri ya nama shikiranganje, kugira niyabona rero biteguye neza ayo masezerano iceri itanga uruhusha rwo kugira asinywe. Iyo niyo ntumbero yatanzwe n'inama shikiranganje ku tariki 26 z'ukwa gatatu mu 2025. Rero umugambi wa Buja City Plaza turavuga yuko tumaze kuronka urwo ruhusha, twiteze vuba bwango tuzoca dukorokera ku bikogwa tugatangura. Rero abariko baratanga imitahe muri One Africa Investment Fund, mubandanye mutanga imitahe yanyu, mubandanye mugura imitahe yanyu. Twobamenyesha ko kujya twabibabwiye kuva no mu ntango, imitahe y'abanyamitahe bariko baratanga muri One Africa Investment Fund nta n'ugwa Kongo, nta n'icyasha kirakogwako. Ajya amafaranga arugaranywe,
azoja gukoreshwa mu gihe turose urwo ruhusha rwa nyuma. Murumva ko impusha zose tumaze kuzironka, novuga ati ari ubwo rwonyene rwo kugira dutangura ibikogwa, ariho rero tuzoca dutangura kwangaja amafaranga y'abanyamitahe kuko tuzoba dutanguye igikogwa nyezina. Rero twabamenyesha ko ibintu biriko biragenda neza, kandi byigeze kuvuga umuvugizi wa leta y'u Burundi ahantu hamwe, ari abantu bari bamubajije, hanyuma hanura abantu ababwira ati nimusubize umutima mu nda, abarundi ntimujanwe na nyabahururu. Murabizi ko imburakimazi zivuna, novuga ati zica intege abantu mu bikorwa by'iterambere ni nyinshi cyane. Aha rero no bivuga mu minsi nariko mbona abantu bavuga ngo umushikiranganje wa mbere ngo yihakanye Fablice. Hari n'imburakimazi zashitse ko ziravuga ngo Fablice ngo bamwishe. Ariko murumva yuko vraiment ibyo ni ibintu bya kera, ni ibintu bya kera wanashaka, ni ibintu novuga ati by'abantu batari bakunda igihugu. Ubu turi mu terambere, ubu twiruka mu terambere. Rero tukavuga ati uko mwabibonye, byense narabonye discours y'umushikiranganje wa mbere, nta kintu kibi na kimwe yigeze avuga. Abamubajije yaravuze ati byo kumva ngo kwisoko ngo yagiye mu maboko y'abikorera utwabo, ati n'ubwa mbere ndavyumvise. Erega rijya soko ntijyagiye kandi ntirizigera rija mu maboko y'abikorera utwabo. N'umugambi dukorana na leta, n'umugambi kijya kibanza kibandanya ari cya leta ijana ku ijana. Mu masezerano dusaba leta nuko tugenda tukahakorera, hanyuma tukumvikana imyaka yo ku exploiter, duhejeje tukaca dutransferinga tugasubiza leta. Rero nico gituma mwumvise avuga ati ntibyigeze bihabwa novuga ati abikorera utwabo. N'umugambi uri muri PPP, private public partnership. Ikindi kintu abantu bagiye barakomentinga ko cyane, naho yavuze ati nta mafaranga yigeze aja kuri konti ya leta. Ati kuko ayo mafaranga yaja kuri konti ya leta ubu nyene twaca tubabwira hari. Erega nivyo, none hari numwe yigeze akira amafaranga ya One African Investment Fund kuri konti ya leta? No. One African Investment Fund ni kigega kiri muri secteur privé. Ndabisubiyemo, ni kigega kiri muri secteur privé, bisigura katabashira amafaranga kuri kijya kigega, bayashira ku kigega kiri muri secteur privé. Hanyuma nico gituma haza rero uko gukorana. Kandi kindi nacyo abo bantu igituma nagenda avuga bagiye barafatira inkuru hafi, atabo bantu kubwanje novuga ati ni ntovyi, nukuntu bagiye bakavuga kajambo kamwe gusa cyangwa bagashaka guca intege abandi. Kandi n'umushikiranganje wa mbere yaranatanze n'umuco, aravuga ati abipfuza kumenya vyinshi kukuntu montage y'ujya mugambo umeze, kukuntu biriko birategurwa ya masezerano nababwira n'ubushikiranganje bujejwe inyubako, abavyipfuza bagende babaze. Rero kwari kugira dutanga umuco ngaho, tubabwire yuko umugambi wa Buja City Plaza umeze neza, wateguwe neza, ubu tugeze ku musozero yo kugira nitwamara gusinya ayo masezerano na leta tuzoca dukorokera ku bikogwa. Ndabibutse yuko Ubaka Nation Group nishira hamwe rimaze kwerekana ko ribishoboye, nishira hamwe ribishoboye, ku buryo twe twagiye turavuga ati n'uzotubwira ati muri Tanganyika genda mwubakeyo, tuzubakayo kuko ubwo buhinga turabufise. Rero kuba ariko baratanga imitahe muri One African Investment Fund, turababwiye ati hubwo nimubandanye mutanga imitahe, kuko aha ani kimwe nagenda ndababwira ati dushimire leta kuba yaratwizeye ko uwo mugambi wa Buja City Plaza wikorere ukogwa n'abarundi nyene, kuko iterambere riva ku barundi rikabasubirako. Ndabisubiyemo ni twebwe nyene, nabivuze dutangura, nta muzungu azoza kuduteza imbere. Kandi ibi bintu abantu tugenda turaterana imitego mu gucana intege, novuga ati nihagira ubuza rajanwa na nyabahururu tuziterera imbere. Abandi bumvise novuga ati izo nkuru novuga ati zicana intege, bazotubona bavuga ati aba bandi baritereye imbere. Rero mugashaka ko twigira muri ryaterambere, kaze tubandanye dutera imbere, Imana ibahezagire. Twabamenyesha yuko umugambi wose wa Buja City Plaza mu bikogwa mu biharuro tumaze kugira, twarabibwiye ko uzotwara amafaranga yababa
imiliyaridi hagati y'imiliyaridi majana 5 n'imiliyaridi majana 6 na ya nama shikiranganje yarashikirije ku tariki 26 z'ukwa gatatu 2025 kupwe novuga ati kuri point canke ku karongo ka 12 kandi ivyo biri available kuri internet wari we wese arashobora kuronka PV y'iyo nama shikiranganje yarashikirije ko n'umugambi twaharuye kushobora kuzotwara amafaranga miliyaridi majana 571 mugabo ndababwire yuko faze ya mbere izotwara amafaranga yababa miliyaridi 53 n'imiliyaridi 58 rero ayo mafaranga ya faze ya mbere je novuga ati no kuboneka yarabonetse kuko narababwiye ubuhinga bwa Wubakwa Nation Group. Uno musi umugambi dutanguye ngaha n'umugambi uri muri valere y'imiliyaridi 50 z'amafaranga y'amarundi ariko dutanguye kubivuga nta n'icyacu twari dufise kandi ubu unokubwira yuko ata miliyaridi zitanu muri aya mafaranga tumaze kwegeranya mugabe ikizere cyacu nicyo ubwo nyene kica kitwereka ko vyahejije kuba rero muri bimwe tweretse leta ko bishoboka kwari kubereka ati amafaranga ariho arico gituma n'abariko baragura imitahe n'abariko babandanye bagura imitahe haze kugura umutahe umuntu avyiyumvamwo uwo muntu atavyiyumvamwo novuga atafise amakenga navyihoze ntahave yibaza ngo Wubakwa Nation Group canke ngo One Africa Investment Fund ngo indoto yayo izoce hagarara ataje kugura umutahe haba namba twebwe turafise abarundi bamaze kudutahura turafise abarundi bamaze kubona nikijya nakubwiye ubu hari mburakimazi zivuga ngo Fabrice bamwihakanye ngo Fabrice bamwishe none gabageze nimutubona rero hari umuririmbyi yavuze ngo uko tuzaba ngo ntikurahishurwa ivyo rero novuga ati indoto y'abana b'abarundi niniya irenze ubwo buntu two tudumbi tugenda turavugwa rero ahano babwira yuko amafaranga yo kubaka faze ya mbere yaramaze kuboneka ikindi no babwira n'icyuko narababwiye yuko mu gihe dufite umugambi nk'ujya montage ya mbere turiko turababwira ni yuko umunyagihugu nujya mu yeda zagashiramwo ya mafaranga wa mutahe w'ibihumbi 103 mugaba atabizanye ni nkuko nobaza ati akazi k'amabanke nakahe sago gutanga ingurane twe tuca twigira muri banki ati duhingurane dukora umugambi ivyo byose birashoboka mwumve rero abantu bariko baragura imitahe yuko ari umutima mwiza twuguruye abarundi bene wacu mugabo batavyumvise batabikoze tuzoza kwironderera ingurane hanyuma nitwe tuzitungira deje abivuze ati twe ntaco duhisha nitwasaba ingurane muri banke nitwe tuzitungira mugicyo twakoze kandi twifuza nuko na wa murimyi wa ruguru aronka ayo mahigwe yo kugira ze kugura umutahe wavuze ku kiringo giheza abantu bariko baragura imitahe umutahe kugeza iyi saha uracari ibihumbi 103 ku mafaranga y'amarundi uracari n'amadolari 103 ku ba diaspora canke wifuza kuyagura mu madolari mugabo narababwiye yuko ikigega kirafise igisata kikigeri cyo bita fund manager ari kimwe nababwira bita African Dream Asset iyo rero ibigizwe n'abahinga bavyigiye bashoboye kugera ayo mafaranga yacu kuko na Jeff Fabrice naraguze umutahe bisigurika ati rero abo bahinga ubu nibo bariko bariga ukuntu valere y'imitahe ikigendira duga ubu narababwiye hari amafaranga ubwa mbere twaciye tugenda turagura amatitre de trésor muri BRB aho inyungu yarabonetse izoja kubaguza imitahe bambere ikindi cha kabiri ni cyuko kuri iyo African Dream Asset ariyo fund manager iriko iriga ubwo buhinga baramaze kutubwira yuko dutanguye kubaka isoko kuko ndazi hari abantu no munsi bicaye bavuga ngo mbega rya soko ryatanguye nje kugura umutahe ivyo birazwi turamaze kuvyumva rero uwazoza dutanguye menya yuko uwaje ubwa mbere azoba afise valeur iri hejuru paraporo y'uwuje ico gihe uwuje rero imbere nuno munsi turiko turabivuga abifuza kugura umutahe
ku kiciro cy'umutahe buno munsi banyaruke nayo ubundi dutanguye kubaka dutanguye ibikogwa niho hazoca haza rero muri ya makampanye yo kugira tuje mu ntara zose z'igihugu twongera tuje muri diaspora kugira abipfuza bashobore kunyugwa kuko ni umugambi w'abarundi twese hari uwavuze ngo namahera menshi ni nkuko nobaza ati twihe exercice twese turaba amafaranga tujya ku munsi turaba amafaranga dusorora ku munsi turaba amafaranga duhembwa ku maezine ruguru abarundi imiliyoni 5 aho nafashe cya kabiri cy'abarundi novuga ati cya gatatu cy'abarundi bose abarundi miliyoni 5 dutanze ibihumbi ijana umwe imiliyaridi 500 zizoba zishitse none mwumva yuko kwiha gateka kandi kinyungu mwibuke ubu n'umugambi uzotangura uzoca novuga ati uzotanga akaryo ko guho tuca dutangura guhembwa nababwiye babahinga bari muri fan manager nka twebwe tuwegereye bariko baratwereka inyungu iri muri ibi bintu iteye ubwoba harahiriwe abazoba bamaze kwironkeramwo iyo mitahe rero ivyo vyose mu misi za tumaze gusinya iyo kontra tuzobishira habona kugira umuntu yumva uko agenda arunguka ku kwezi agenda arunguka ku mwaka nayo ubundi ico twababwira nuko hari abahinga babijejwe ikindi twababwira nuko ajya amafaranga arakingiwe cyane gose hari amasezerano duheruka gusinyiranira na bankobu nk'abo bita abacustodian abanyezamu bajya amafaranga bisiguri katajya amafaranga ntari mu kibo ntakiri mu maboko ya Fablice canke ya novuga ati ya ubaka no ari mu maboko y'inzego zibishoboye ariyo bankobu hajya rero kugira na twebwe tuje gutora ya fan manager ishobore kuvuga ati reka dutanga amafaranga muri ubaka itangure kubaka nuko na bankobu canke izo nzego zose zibiraba ko mu ba fan manager na ya IRMC twayivuze ibanza kuraba ko ibintu bimeze neza kw'imitahe y'abanyamitahe kw'imitahe y'abanyagihugu ikingiwe